Nikaze n'umunezero ntangere mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, badukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abari irya nino ku mugabane wa Amerika, muri ngaha mu bihugu vya Afurika bigiye bitandukanye, bari abadukurikira muherereye muri Kenya, badukurikira muherereye muri Uganda, muri Tanzania, mu Rwanda, mu buraruko, mu burengero, muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara zigiye zitandukanye, abari Muramvya, mu Rutana, bari mu Cankuzo, mudukurikira muhereye irya nino mu Makamba, Ruyigi, Mwaro, bari mu Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, bari mu Rumonge, Makamba, Burubanza, Rutana, Muramvya iwabo w'abaganwa, Igitega ku mugwa mukuru wa politike, mudukurikira muherereye ngaha mu Bujumbura, Meri Bujumbura Rirare, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bikugira aho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru rero ariko aravugwa muri kano ka mwanya, reka tuyatangurire ku makuru ahejeje gushikirizwa na Leonidas Hatungimana. Leonidas Hatungimana uyu muramuzi n'umunyapolitike akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu kandi yarabaye mu mugambwe wa CNDD FDD, yarabaye umuntu akomeye muri uwo mugambwe. Yarabaye ku rugamba bagwana ari umuhari gushika bashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu kandi nyine arabaza uyu Leonidas Hatungimana arabandanya gushikiriza ko imvugo z'ibihushane ziboneka mu mugambwe wa CNDD FDD harimwo amanyanga menshi cane, ahubwo ngarabona ko naho bavuga ko uyu mugambwe uri ku butegetsi uriko uracanacanamwo, we avuga ko atanjyane ziri muri uyu mugambwe. Aravuga ko amajambo ya Varisito Ndayishimiye mbere kandi na Colonel Reveriyano Ndikuriyo bisa nkaho aribo batwaye muri kino gihe, ngo biriya no kugira ngo biyerekane. Uyu nk'uwahoze arongoye Ndayishimiye na Ndikuriyo ku rugamba, Leonidas Hatungimana atahura gute amajambo yabo nk'uko nyine turiko turabibabwira. We ku giti ciwe yaciye abishikiriza muri aya majambo. Arabandanya kuvuga ko rero yahoze abatwara muri batayo yararongoye ku rugamba rwa CNDD FDD mu bakuru b'amakompanyi atatu yaragize ikompanyi yaratwaye ngaho ku rugamba. Leonidas Hatungimana aravuga ko batayo ya mbere yari yitwawe n'uwitwa Pierre, wowe yarapfuye. Akavuga ko batayo igira kabiri yari itwawe na Murantunge, kompanyi ya mbere yari itwawe na Pierre, yarapfuye. Kompanyi igira kabiri yari itwawe na Reveriyano Ndikuriyo, ari umusirikare ahamye pe apanze mu vya gisirikare no kurongora abasoda, yarajejwe muri kompanyi yigwe. Ikompanyi igira gatatu ngo yari itwawe na Perezida Varisito Ndayishimiye, kuri kino gihe nyine ari umuperezida, ari umukuru w'igihugu. Yaratwawe na Leonidas Hatungimana. Uyu Varisito ngo yatwara ikompanyi ya gatatu, ariko ngo ivyo yahora akora ngo n'ivyo yahora avuga mu by'ukuri ngo Leonidas ntiyo kubahuka kubishira habona, kuko ngo vyari ibintu biteye ubwoba, biteye isoni, bimaramaje.
nk'indongozi yaserukira abandi. Abasoda bo yari atwaye muri kompanyi igira gatatu ngo bahora bidogera bijujuta bavuga ko uwubatwara atanga amategeko adafashe kandi ko atazi gufata ingingo. Leonidas Ngendahatungimana avuga ko Ndikuriyo we yari umusirikare akaze akomeye apanze neza mu buryo bwose, nyamara Ndayishimiye wenyine akamugaya cyane. Aho birerekana icyo yashatse gusigura, abona ko umuntu ashobora kuba yatwara neza igihugu mu bijyanye n'imiyoborere ngaha ugereranyije muri uriya mugambwe hagati ya Varisito na Reveriyano Ndikuriyo, uwo twara neza yoba ari Ndikuriyo, ariko ngo nawe hari amadefo, hari ibitagenda neza nawe afise. Ariko hariho ibindi biganiro bitandukanye rero Reveriyano Hatungimana avuga ko yagiye ashira ibibi bya Ndayishimiye hanze, amabi yose, defo ziwe zose akazishira habona, vyerekana ko naho ataciye agira ico avuze, ariko yerekanye ko zihari, yerekanye ko uwo twara neza ari Reveriyano Ndikuriyo, kari we yashobora kurongora igihugu. Hatungimana amaze kuvugamwo vyinshi rero kuri Ndikuriyo, we muri 2022 nawe yagize ati yigeze kuvuga ko barya abantu batigeze bakomereka canke bagira inkovu ku rugamba ngo babatera isase canke akomeretswe aje kwivuza ngo bajya nta kamaro bari bafise, ata kintu bakoze kininiya ku rugamba. Aho yashaka kuvuga Varisito Ndayishimiye ngo naho ari generali, ariko ngo biraboneka ko nta kintu kinini yakoze cyo gutuma ahabwa ipeti bya generali majoro yarashitseko. Leonidas Hatungimana avuga ko ku makuru afise neza ata mpande zihanganye muri CNDD FDD. Leonidas Hatungimana avuga ko Ndikuriyo na Ndayishimiye bakeneye kuboneka cyane, bakeneye kwibonekeza, kwigaragaza imbere y'abanyagihugu. Muri kino gihe harindiriwe amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ni kandi ko kwigenekerezo rya 25/0 umwaka w'ibihumbi 2026 haravugwa ko himirije ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD. Muri iri koraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNDD FDD haravugwamo ko hashobora kuzotogwa uwuzoserukira umugambwe wa CNDD FDD mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027 mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Haravugwamo kandi ko hashobora kuzosubirizwa Reveriyano Ndikuriyo agakugwa mu mabanga yo gutwara umugambwe. Ivyo vyose ni bivugwa ko bizobera muri iryo koraniro ry'umugambwe, ikoraniro kaminuza nyine ry'umugambwe wa CNDD FDD. Ibi vyose biriko biraba ngo bakeneye kwigaragaza, bakeneye kugira abanyagihugu, abanyamugambwe, abagumyabanga ba CNDD FDD baboneka abo bagabo bose bahari bari mu gihugu kandi ko hari ivyo bashoboye. Ndikuriyo ngo ni umuntu yama akeneye kwerekana ko nawe akomeye muri kamere yiwe, muri kama kiwe niko Reveriyano Ndikuriyo akora, ariko ngo arafise ingorane y'ururimi, nico kigoye. Arafise ururimi runyerera rwamunyereranye akavuga atabanje kwiyumvira ingaruka z'ivyo agiye kuvuga. Mwaramwumvirije Reveriyano Ndikuriyo hashikiriza amajambo atandukanye kandi atari we yategerezwa kuyashikiriza.
agashikiriza ivyo abamenyesha amakuru vyose bamubajije agaca yishura, kandi hari ivyo yategerezwa kureka umukuru w'igihugu akaba ari wewe nyene avyishura. Ariko ivyo abajijwe vyose arasubiza arishura, ukamengo niwe mukuru w'igihugu. Leonidas Hatungimana rero arahebuza ko atangingo n'imwe y'impinduka izofatwa mu ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryimirije nyene kw'igerekerezo rya 25 Nzero umwaka w'ibihumbi 2026, naho Ndugaye Twamugina nk'uko yabivuze, naho hoba impande zihanganye nta ruhande ruvuga ngo rushaka guharanira intwaro ibereye. Ndugaye Twamugina Hatungimana niko abishikiriza, niko abivuga ko igihe cose CNDD-FDD izoba ikura muri leta amahera ayibeshako, ikintu citwa intwaro ibereye kitazigera kibaho. Leonidas Hatungimana arangiza yibutsa ko abatwara CNDD-FDD bose babayeho mu bwoba bwo gukurikiranwa kubera mabi atagira izina yaranze intwaro yabo. Ico ngo nico kibafatanya ku buryo niyo bahanganye ico bacibuka bagaca bahosha bakanyegeza. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, ariko ntitwosozera no makuru tutabumvirishije ijambo Leonidas Hatungimana yashikirije. Reka mukurikire muri ano makuru. Yiyemera gusa ururimi rurakunda kumunyererana, nta diplomasi akunda gushira muri ico gituma agenda nawe agahagarara akavuga ati jewe rero n'amavoka, akagenda kuri ico ivyo cyo kuraba ko ndayishimiye, ariko ngira ngo aranaca yibuka ko ico gihe n'ubu niko biri mu gisirikare. Wumvise ngo ujya niko biri mu gisirikare. Dufate nka Reveriyano aragomba kugaragara nk'urongoye umugambwe, yemeza abantu ko arongoye umugambwe. Entre parenthèses mu tuzitizo, jewe nkiri ku urugamba rw'inkoho, abo bantu babiri Reveriyano Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye narabatwaye bari kumwe. Ico gihe natwara ico bita batayo yabifise amakompanyi 3. Ikompanyi ya mbere wayitwaye yarapfuye yitwa Pierre, ikompanyi ya kabiri yatwagwa n'uyu Reveriyano, iya gatatu yatwagwa na Ndayishimiye. No kuvuga n'abantu nzi. Reveriyano n'umusirikare wa vrai, ndamuheruka ari umusoda apanze mu bijanye no kurwana no gutunganya abasoda na administration yose. Yatanguye kuduhindurira gusa mu 2015 kuko niwe yazanye politike yo kuvuga yuko ivy'ikiringo ca gatatu atabwoba bagumya banga bogira ngo amakungu yemera uri ku butegetsi. Atereka rero dufonse amakungu azotwemera vyanka bikunda, niwe yazanye iyo politike arayigisha arayishitse. N'umuntu rero yiyemera gusa ururimi rurakunda kumunyererana, nta diplomasi akunda gushira muri ico gituma agenda nawe agahagarara akavuga ati jewe rero n'amavoka, akagenda kuri ico
ivyo byo kuraba ko Ndayishimiye ari ukuntu ngira ngo aranaca yibuka ko ico gihe n'ubu niko biri mu gisirikare wumvise ngo ujyatwara inite ya mbere abariwe wa mbere nyene ujyatwara iya kabiri n'uwa kabiri uwa gatatu n'uwa gatatu sinzi ko aho hantu mukumva nukuvuga nibaza ko kagaruka akibuka ko Evariste je simvuze ivyiwe kandi ntabyo no kubaho kuvugira ngaha ariko muca mu vyumva ivyo ntubaho kakuvuga kuri Evariste ukumva naramutwaye umusoro ariko rero hajya ndabakirimu hajya ugiye nkajya bagira umunsi mukuru ngo w'abarugwanishije inkoho izina ry'iwanjye ntajya uzobonamo ifoto y'iwanjye ntajya uzobonamo hariho nabwiye aho no kwanga gusa ko mboneka hariho nabwiye ntasha kuboneka severe ya seriye ikabanza ikatubaza amakosa yose yabereye hariya ku rugamba mwoca mutangura kuvuga ngo je natwabona tutotere kugira ngo mubindeko ico gihe mwo kwemera ko nari umutegetsi muri ico gihe shatse kuvuga iki shatse kuvuga rero kurya kubera umwaka w'2027 bataravuga neza ushobora kuzotwara umwe wese arakora kugira ngo amenyekane gusa uko bijya bakunda kubigira mu minota ya nyuma iyo kongere yimirije nagira mpebuze Faustin iyo kongere si yo kuza kugira ikihinduye kongere ya CNDD-FDD cyane muri iyi myaka ikorwa n'abantu batatu bane batanu babanje kuyiga hajya bazana ibintu byo gukomera amashi gusa barya abantu bazoba muri kongere nta na kimwe kiretse ruhazari politike nama mvuga ko bishoboka kuko burya natwebwe ntimwari muzi ko cyari gushoboka ko twemanga tugahaguruka tukavuga tuti nka je ndumuvugizi w'umukuru w'igihugu nkubaka nkavuga nti wese ngikeneye gusura kuba umukuru w'igihugu kandi nari umuvugizi wiwe ibyo bintu byama bitangaza abantu birashika ariko ijya kongere sico itegekanije ntagire rero hava agira ngo barya abantu ngo hariho ngo impande zibiri zihanganye kandi niyo zohangana nta ruhande ruhanganye n'urundi rumwe ruvuga ngo twebwe tugomba kugira bonne gouvernance urundi ruvuga ngo twebwe tugomba kuguma twiba kuko bose baguma bakorera kuri ku ntumbero imwe ibyo Faustin yabivuze cyane n'icyuko kandi abantu babimenye umwanya wose umugambwe CNDD-FDD uzoba ugitegerezwa kuba ubeshejweho n'amafaranga ya leta ibi bya bonne gouvernance ntagire uzovyiyumvira kuko ubu niko babaye babeshejweho n'amahera ya leta rero nagira ndababwire nta mpande ziri ngaho zihanganye ntaco zipfa kuko bose intumbero n'imwe niyo kuguma ku butegetsi hajya icyo cyose baragaruka bakaja hamwe bakavuga bati mwibuke ko igihe twova ku butegetsi twocirirwa imanza hajya mu bintu bituma bagwa bavyuka ni iki kintu cyo gutinya bararimbura barana amakosa bamaze gukorera abarundi baratinya bataha tuvuye ku butegetsi akacu ko bakabaye ngayo nguko rero ivyo Leonidas Hatungimana ashikirije ku bijanye n'amajambo agenda ava muri CNDD-FDD babandanya kugenda bavuga ko hoba harimwo injyane ukudahuza hagati ya Colonel Reveriyano Ndikuriyo na General Major Varisito Ndayishimiye atwaye igihugu muri kino gihe abibona uko mwakoze kudukurikirana amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha naho mukanya tubabwira ibindi biraba bigezwe ko biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mugiraho muba mwubahwe nakahwane ndabike banuye.